Ego Jean Paul Wineza reka maze ndabaramutse mije kubaramutsa muce mwidondora abo abatwumviriza. Ego natwe turabaramukije kwizina nitwa Wineza Jean Paul nkaba ndi umurongozi mukuru w'ikigo Sonited Société Nutritionnelle et de la Thérapie Diététique. Ni kigo cy'ubuhinga n'ubushakashatsi kijeje kuvura no gukinga gikoresheje ibimera hamwe n'ibindi bintu vya kama. Tukaba dusanzwe dukorera i Bujumbura muri centre ville mu nyubako yitwa ku Muhororo uvuye aho bita kwa Dimitri muri etage ya mbere ni biro nimero 40 nimero 40. Ego Jean Paul Wineza muri abashakashatsi mu kuvuza ibimera ibiribwa niko twovyita. Aha rero nagomba tuyage ku gihimba kimwe cy'umubiri cyitwa igitigu, kuko igitigu nacyo kiri mu bintu bikunda gukarirwa kugwara. Igitigu mbega mubanza gusigurira abantu ko ico gihimba kimeze gute? Murakoze cyane. Igitigu abahinga n'abashakashatsi barerekana ko igitigu ari urugingo rukomeye ruhambaye. Kubera iki? Nuko igitigu nkuko abahinga n'abashakashatsi bavyerekana barerekana neza yuko igitigu ari nka izine, ni nk'ihinguriro mu Kirundi. Igihinguriro no kuvuga ngo niyo rishobora guhingura ibikoresho bitandukanye igihugu gishobora kuba cokoresha kugira ngo gikore neza, canke se nka societe ikora hakaro nka muri societe yacu turashaka kuba dufise nk'ihinguriro cyangwa se ahatandukanye bafise amahinguriro ahingura ibikoresho bashobora gukoresha muri iryo shirahamwe ryabo. N'igitigu rero ni kuvuga ngo ni ihinguriro rihingura ibikoresho bitandukanye by'umubiri umubiri ushobora kwikora ko mu gukoresha ibikorwa bitandukanye. Iyo rero igitigu gishobora kuba gifise ingorane, murumva yuko bya bikoresho bidashobora kuboneka vyoroshe. Kuba tazi igitigu rero, igitigu abahinga n'abashakashatsi berekana ko gishobora gupima amagarama 1400 gushika ku magarama 1600 bivana n'umuntu igerangana n'ingene umuntu yafunguye. Ibyo nibaza ko byumvikana cyane. Rero igitigu rero nubwo gisanzwe benshi bazi ko ari ikintu gisanzwe, gizwe n'ibipande cyangwa se n'imigabane ibiri mikuru. Iyo migabane nayo akaba ari iyi, hari ico bita lobe droite cyangwa se lobe gauche. Ni ukuvuga ngo ni ibice bibiri bikuru. Ibyo biradufasha kugira ngo tumenye igihe cyagwaye, tumenye ati mbega ni wihe mugabane wagwaye cyangwa se ni gute dushaka kubibona. Ni ukuvuga ngo muri iyo migabane ibiri mikuru hariho uwundi mugabane nyene usanzwe na cyane mu mugabane bita lobe droit w'igitigu. Hariho hejuru y'igitigu cyo bita la face supéro-inférieure du lobe droite, du lobe droit murantunga. Ni ukuvuga yuko muri uwo mugabane nyene aho umugabane ni ukuvuga ngo utangurira wo hejuru, ni ukuvuga ngo hasanzwe hari akantu bita lobe kare. Ni ukuvuga ngo n'akantu kameze nk'akantu zeye sinzi ko novyita mu Kirundi, kare gasanzwe gafise impande zishika 4 zingana mu Kirundi. Urukiramende ni rectangle, ariko ikintu kiri kare ni ukuvuga ngo ni ishusho ibifise impande 4 zingana. Mu wo mugabane rutangura ico bita hobe, ni ukuvuga ngo hobe supéro inférieure, na cyane imbere aho murantunga inyuma aho utangurira, ni ukuvuga ngo niko sanzwe hameze. Hama imbere y'uwo mugabane nyene ni ukuvuga anariye inyuma, ni ukuvuga ngo inyuma yaho naho hasanzwe hariho ico bita lobe iri kude, niko igitwi gisa kimeze. Ibyo rero biradufasha kumenya mbega kigwaye bimeze gute. Hama rero
hepfo ni ukuvuga ngo muri uwo mugabane nyene w'igitigu nyene igitigu gisanzwe kigizwe n'intuzeye n'ibice byinshi cyane n'imitsi itandukanye amaserire atandukanye hama kikaba kigizwe n'ico bita amasegma ashika 8 bivanye n'ama insertion y'amarigama atandukanye na cyane cyane muri uwo mugabane nyene twavuze wa lobe droit na lobe gauche hariho ico bita insertion du ligament falciforme kugira ngo umuntu abimenye sinzi ko murabona iyo babaze nk'impene uzobona akantu kari hagati y'igitigu kameze nk'umuzana kameze nk'ikiziriko mugabo kibatare kimeze nk'umuzana nico bita ligament falciforme ni kuvuga ngo insertion du ligament falciforme igabura umugabane wa lobe droit hamwe na lobe gauche by'igitigu hama rero ayo marigama nayo kabashika 8 ibyo bikaba bifasha abantu basanzwe bakora mu buryo bwa chirurgie igihe igitigu cyagwaye bikeneye ko bashobora kukibaga ibyo navyo birashobora gushoboka muri make rero nuko igitigu gisanzwe kimeze igitigu rero kigizwe n'ibintu byinshi cyane bikomeye kandi bihambaye kigizwe n'iby'amaserire nabivuze ibyo navyo bikaba bifite akamaro kuri twebwe kuko iyo byononekaye iyo byagwaye cyo bita serire hepatique niyo ntandaro y'ingwara nyinshi cyane yego muravuze muti iyo byononekaye iyo byagwaye aha rero bya kumuriri bigenda gute ngo ivyo bihimba bigware igihe bavuga ngo igituma ibihimba bigwara ni kinini ni byinshi birashaka kuva ku bituma bitandukanye bivanye n'ibyo umuntu asanzwe yihereza yego umuntu yihereza kuno umuntu abayeho ibyo birashaka gutuma igitigu gishobora kugwara nk'akarorero inzoga abahinga n'abashakashatsi berekana yuko inzoga ari kinyobwa kibi cyane gishobora gutuma igitigu gishobora kugwara nk'akarorero berekana ko igitigu cyashobora kwakira inzoga cyangwa se alcool itarenza akarahuri benshi baravuga ngo umubiri urakenera icyo bita alcool ego nibyo umubiri urakenera alcool ariko se none ni alcool zose umubiri ukenera mu bisanzwe nk'uko abahinga berekana ko alcool iri buryo bubiri bukuru hariho icyo bita alcool endogene alcool endogene ni alcool umubiri ushaka kuyihingurira na cyane cyane igitigu hariho kandi na alcool exogene ni ukuvuga ngo alcool iba yazananye hanze mu binyobwa bitandukanye mu nzoga mu biyeri n'ibindi bintu bitandukanye mu mivinyu yamaze kononekara iyo rero alcool exogene niyo noshimikira ko cyane iyo ishitse mu mubiri ni ukuvuga ngo nkuko twabivuze igitigu ni nka izine ni nk'ihinguriro rihingura ibintu byose dufungura twihereza byose bica hehe mu gitigu kugira ngo igitigu kibihingure mu bikoresho bitandukanye iyo rero inzoga ishitse mu gitigu ni ukuvuga ngo igitigu iyi nzoga ni ukuvuga ngo bita exogene cyangwa se alcool exogene igitigu gice kibihinguramwo ubundi bumara bita astardeide deshydrogenase ubwo n'uburozi bukomeye cyane bubi ushobora konona igitigu no gusangangura uduce ndemangingo tugize igitigu ku rugero rudasanzwe igihe rero umuntu akomeje yihereza inzoga cyane hari abantu usanga bashobora gufata nk'ikazi y'ibiyeri cyangwa ikazi ya musiteri cyangwa ingorane bafise icyo gihe bamenye ko bashobora kuba bariko barasangangura igitigu cyabo batabicana kandi hari umuhinga umwe yavuze ngo zigama igitigu cyawe nawe kizogutora mu bihe bizoza kuko iyo igitigu ucononye ukagisinzikaza bishobora gutera indwara zikomeye cyane imbere n'abahinga n'abaganga bidashobora kubohera kuvura hari ibindi bishobora kunona igitigu gukoresha inyama kenshi na cyane inyama zikozwe mu buryo bwokeje cyangwa bakazigira amafiriti kubera yuko inyama zikozwe mu buryo bw'amafiriti zishobora kubyara uburozi bubi cyane amahadikolibre n'uburozi bita benzopirene bukomeye bushobora konona y'amaserire y'igitigu kandi ucende mangingo tugize igitigu ibyo mbere bigashobora kuba byotera indwara z'amakanseri zitandukanye na cyane kanseri y'igitigu ku rugero rwo hejuru hama kandi n'ibinure biri mu nyama nabyo birashobora konona igitigu ku rugero rudasanzwe na cyane igihe ugiye kwa muganga bakoresheje ibipimo bitandukanye barashaka kukubwira yuko igitigu cyawe gitwikiriwe n'ibinure kiri ku binure byinshi cyane cyo bita mu gifaransa diatose hepatique
ibyo rero iyo bibandanije biba umurengera ikaba byinshi cyane birashobora gutuma igitigu cyawe gishobora kononekara no kubyimba mu buryo bugize butari busanzwe. Hama kandi gukoresha isukari ikozwe mu bintu bitandukanye nko mu mafanta no muri za nzoga, isukari irimo mu biyeri, mu mamusteri, mu bisuguti, mu mbombo, cyangwa se isukari isanzwe abantu bihereza mu buryo bw'icayi bakoresha mu buryo bwo kunywa ubuyi, na cyane cyane isukari yamaze kononekara. Isukari nayo irashobora konona igitigu na cyane cyane mu kukiruhisha, mbere no gutuma gishobora kugira bya binure bigitwikira cyo bita diatose hepatique, kubera yuko igitigu kirashobora kwihinguramo ibinure bita triglyceride. Iyo triglyceride nayo akaba ari ibinure bisanzwe bigumye, ibyo nabyo bishobora gutwikira igitigu cyacu, maze igitigu kikaba cyobyimba cyangwa se kikononekara mu gihe byakomeje kuba umurengero. Hamandi byinshi cyane twovuga bishobora gutera igitigu cyangwa se konona igitigu. Hariho imiti yo kwa muganga dukunda kwihereza nayo, kubera yuko ibirimo ibintu by'uburozi, ibyo bintu bimaze kuba umurengera bikaba biboneka kenshi cyane, icyo bita des produits chimiques biba biri mu miti twihereza yo kwa muganga. Ibyo nabyo bishobora konona igitigu, ari naho ugiye kwivuza bashobora kuba bakubwiye ngo ufise icyo bita hepatite toxique. Icyo gihe biba byavuye ku nzoga cyangwa ku miti dukunda gukoresha kwa muganga. Hari abantu usanga umuntu amenetse nk'umutwe agaca afata paracetamol, nka paracetamol bahinga barekana ko yonona igitigu ku rugero rudasanzwe. Iyo bibaye byinshi umurengera ntitwoshobora kubivuga muri aka kanya. Ego hama kandi si ibyo gusa, no kwiheza ibintu bikanye. Hari abantu kuna gusanga bariko barakoresha amazi akanye cyane, cyangwa ibinyobwa byose bakoresha biba bikanye kenshi. Abahinga n'abashakashatsi berekana yuko gukoresha cyane ibintu bikanye ko bishobora kuruhisha igitigu, bigatuma igitigu cyawe kiruha ntigishobore guhingura cyangwa se gukora neza ibikorwa cyari gisanzwe kijejwe. Hama kandi no gukoresha ibintu by'ibitumbura, mikate yononekaye, na cyane cyane ya mavuta bateka akaba nk'ikambiri. Iyo ayo mavuta bayatetse akaba nk'ikambiri, ashobora kubyara uburozi bukomeye cyane bushobora korona twa ducendemangingo tugize igitigu, cyo twita les cellules hépatiques. Icyo gihe igitigu cyashaka kugenda gisangagurika cyane, bikaba byo kwega n'imigera mbere ya kanseri. Igitigu cyawe kiba cyogwara cyangwa se kiba cyogwara n'amahepatite atandukanye, nk'uko rimwe abironkera akanya tuzoshobora kubibabarira mu buryo bwagutse cyane. Hama kandi n'amavuta y'amamesa, amavuta cyangwa se ibintu by'ibinure bigumye cyo bita graisse saturée, no mu mamesa y'ibigazi birimo bishobora gutuma igitigu gishobora kononekara, kuko navyo nyene bishobora gutera bya binure bigumye byo twikira igitigu, maze igitigu cyacu kikaba cyosangagurika cyangwa se cyo kononekara ku rugero rudasanzwe. Yego murahejeje kutubarira ibitari bike ku bijanye n'igitigu. None umuntu amenya gute ko agwaye indwara y'igitigu? Murakoze cyane. Kugira ngo umuntu amenye ko agwaye indwara y'igitigu, hariho ibimenyetso bitandukanye umuntu ashobora kwisunga cyangwa se kuraba, ariko kandi ibyo bikaba bishobora kuba bivana n'ingorane umuntu asanzwe afise n'igitigu, kubera yuko igitigu ntikigwara indwara zimwe. Nk'akarorero, igitigu kirashobora kuba gifise icyo bita amahepatite, kuvuga ngo ni imigera ishobora gutera igitigu, hama igitigu kikaba gishobora kononekara, na cyane cyane uducendemangingo turema, ni ukuvuga ngo tugize igitigu, twubatse igitigu, cyo bita mu Faransa les cellules hépatiques, canke naho bivanye nuko kononekara nyene kutwo ducendemangingo tugize igitigu bita cellule hépatique. Igitigu kirashobora kandi kubyimba mbere gushika naho utangira kumima amazi, cyo bita hepatomegalie hamwe na cirrhose du foie. Ibyo byose birashobora gutuma igitigu cononekara. Ibyo rero n'ibindi bitandukanye birashobora kudufasha, na cyane cyane ibimenyetso umurwayi aba afise, kumenya mbega umuntu ashobora kugira afise ingorane y'igitigu. Nk'akarorero, umuntu agwaye igitigu arashobora kubabara, kumva afise amadurere
na cyane cyane mu mugabane bita hypochondre droit, cyane cyane muri mugabane wo ngaha, na cyane cyane ku batabizi ni munsi y'igisenge cy'imbavu, ku buryo utoberekeranije gatoya aha mu mbavu zisa n'iziherera ku mugabane wa nyuma w'igisenge cy'imbavu wocushikira mu gitigu. Yego kubw'ibyo rero ushobora kumva kenshi wumva ububabare, kumva umenga urababara cyane muri uwo mugabane cyane, kumva umurwayi kenshi akunda kumva umenga arababara cyane. Yego hama ibindi bimenyetso birashobora gushika muri uwo mugabane nyene, na cyane cyane aho bita hypochondre droit, harashobora no kubyimba ico bita hepatomegaly. Kuvuga ngo iyo umuntu ariko araraba umuntu ashobora kubona ko muri uwo mugabane ashobora kuba habyimbye. Si ibyo gusa, hari n'igihe umurwayi ashobora kugira icyo bita jaunisse, kuvuga ngo mu maso murabye akaba yoba asa n'umuhondo, mu maso yo kumenga hasa n'umuhondo, canke agiye kwihagarika ku mwanda mutoya akaba umukwiye wiwe ushobora kuza ufise ibara bisa n'umuhondo. Si ibyo gusa, bivanye n'indwara umurwayi yagwaye igitigu, nk'akarorero nk'umuntu agwaye nk'indwara ya kanseri y'igitigu arashobora kugira ibintu byo kugira iseseme, icyo bita noze mu gifaransa, canke mbere arashobora no kudahwa, icyo bita vomissement mu gifaransa. Si ibyo gusa, arashobora kandi no gutakaza ibiro, umuntu ugasanga agenda ahera umwera, usanga umuntu aronze cyane. Ibyo nabyo nyene birashobora kuba bimwe mu bimenyetso bishobora gutuma umurwayi yogenda kurabisha ko adafise indwara y'igitigu. Arashobora kandi no gutakaza akayabagu, icyo bita inappétence, ugasanga umuntu ashaka gufungura n'igihe mbere atoba anashuje cyangwa atamenyetso bafise by'izindi ndwara. Ibyo nabyo nyene bishobora gutuma umuntu ashobora kugenda kwa muganga bakamurabira yuko atoba afise indwara y'igitigu. Birashobora no gushika mbere agacibwamo canke akagumbiza. Ibyo navyo nyene nk'akarorero, kubera yuko igitigu kirashobora gufasha icyo bita nka vésicule biliaire, gurungika icyo bita acide chlorhydrique ishobora kunoza neza ibifungurwa. Ibyo nabyo bikaba byotuma umuntu adashobora kugira ya ndwara yo kugumbiza, kubera yuko bituma haca habaho icyo bita transit intestinal. Ibyo bigaca bituma rero umurwayi agira ingorane yo kugumbiza. Igihe rero igitigu kiba gifite icyo bita dysfonctionnement, ni ukuvuga ngo kitariko kirakora neza, icyo gihe umurwayi arashobora kugira ingorane yo kugumbiza. Harashobora kandi no gutakaza ibiro, usanga umuntu nta biro afise, bagiye kumupima ugasanga ibiro bigenda bigabanuka ku rugero bidasanzwe. Aho naho nyene umuntu arashobora kugenda kurabisha ko atoba afise indwara y'igitigu. Hariho n'ikindi kintu gikomeye mbere gihambaye, umuntu mbere ataraja no kwa muganga yofatira ko cyane, ni n'igihe umuntu ashobora kwama afise uburuhe ataco buvuye ku cyo bita fatigue inexpliquée. Uburuhe ataco buvuye nk'akarorero, ugashobora kuba ata bintu bakoze biruhisha, ariko ugasanga umenga uracitse intege, uri kuragenda kumva inguvu zigenda zihera, umuntu agenda yamira. Ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka yuko umuntu ashobora kuba agwaye igitigu. Ariko kandi si ibyo gusa, umuntu ashobora kurabira ko agwaye igitigu. Hariho n'icyo bita mu gifaransa exploration du foie, kuraba neza ingorane umuntu ashobora kuba afise, na cyane cyane akoresheje ibyo bita ama-examen yagiye kwa muganga. Hari ibyo bita rero examen clinique kwa muganga bashobora kumukorera. None aha muri kino kigo umuntu ameze uko umumwitaho gute? Murafise imiti ishobora gufufaza cyangwa no gukiza burundu icyo gitigu? Yegome, aha muri iki kigo cyacu Sonitede hariho ibyo dushobora gutanga cyangwa se gukora byoshobora gufasha kugira ngo umurwayi ashobore koroherwa mbere no gukira igitigu. Nk'akarorero, aho iwacu bimwe bya mbere tutangura guha abantu bamwe bonakenge ni impanuro ziri muri bimwe bikomeye bihambaye
bigize imiti dutanga cyo bita conseil nutritionnel cyangwa se conseil sur la nutrition et les aliments. Kuko nkuko abahinga bavyerekana na cyane cyane umuhinga azwi ku izina rya Hippocrate yavuze ngo ingaburo zawe zari zikwiye kukubera umuti kandi n'umuti wari ukwiye kuba ibifungwa vyawe, ngo que ton remède soit ta médecine et que ton aliment soit ta médecine et que ta médecine soit ton aliment. Mwani majambo ingaburo yari ikwiye kukubera umuti kandi n'umuti wari ukwiye kuba ibifungwa vyawe. Aha rero iyo umuntu hanuye umuntu ngene yo kwifata ngene yo kwigenza, ibyo birasha gutuma umuntu yokira mbere yo nirinda nizo ngwara z'igitigu. Narije twumvise yuko bimwe mu bitera ingwara z'igitigu bishobora kuva mu byo dushobora kuba twihereza. Hama kandi hari ibindi bintu bishobora kuba dutanga ngaha mu kigo cacu ca Sonitede. Hariho ico bita igisuru benshi ntibakizi, ariko ni icatsi gikomeye gihambaye gishobora gufasha mu kuvura no mu gukinga ingwara y'igitigu ku rugero rudasanzwe nk'uko abahinga n'abashakashatsi bavyerekanye. Igitigu rero bambe igisuru gikora ibintu bikomeye bihambaye ku rugero rudasanzwe, ariko kandi bikavana naho wakiguriye, kuko ushobora kukigurira ahantu kitateguwe neza ku buryo ibyo wokironderamwo bikingira umubiri, ibyo twokwita les antioxydants udashobora kugisangamo kubera yuko gishobora kuba canikiwe ku zuba canke bakaba bakirundagiyemo ibindi bintu byononekaye bitoshobora gutuma igitigu coshobora gufashwa. Hama kandi si ibyo gusa, aha mu kigo Sonitede turafise n'undi muti dukora bita merveille de la nature, ukozwe mu buryo butangaje cyane, ushobora kuvura abantu, ukozwe mu mboga, ugakorwa no mu vyamwa bitandukanye, dushobora gutanga mu buryo bw'amazi, ku buryo umuntu awihereje ushobora gufasha kugenda unagura twa duce ndemangingo tugize igitigu cyo twita selile hepatique. N'igihe igitigu dushobora kuba carononekaye, dushobora kugenda tukiregenera tukinagura, cyo bita regenerescence des cellules hépatiques. Na cyane cyane muri uwo muti ubugizwemwo amakaroti, uruboga bita hadi, ukabugizwemwo n'ibyo bita artichaut, ibitunguru bitukura, ibitunguru vya sumu, ukabugizwemwo n'indimu n'ibindi bintu bitandukanye dushobora kongeramwo bishobora gufasha no kunagura igitigu. Hari ibyo bita nka vinca rosea, benshi badashobora kubamenyereye mugabo benshi bazi ku izina ry'amashurwe, ariko dushobora guhinguramwo uwo muti. Narijya abahinga berekanye ko ivyo bintu bishobora kunagura uduce ndemangingo tugize urwagasha ku rugero rudasanzwe. Hariho n'ibindi twita nka cocktail ya Sonitede, nayo nyene ikozwe mu vyamwa bitandukanye, nabyo bishobora gufasha kunagura igitigu. Hari ngende twongeramo n'imboga zitandukanye, kuvuga nk'intuzeye aya maradi, y'amakaroti, amantuzeye amabeterave atandukanye, surtout nka beterave rouge dufasha kuyongeramwo, hama tugahingura umutobe. Ariko kandi iyo miti ituma ubona mutore ko murayibona ngaha, imwe dukunda kuyikorera abagwayi bivanye nuko baje, kuko usanga abagwayi batagwaye ingwara z'igitigu mu buryo butandukanye cyangwa se ingwara zitandukanye, ni ukuvuga ngo baba bagwaye uburyo butandukanye. Dukora umuti rero twisunze ingene umugwayi asanzwe agwaye, ari cyo bituma iyo miti tuko turadondagura ngaha cyangwa se uyu mwanya imwe mutari ko murayibona muri uyu mwanya. Kandi abashimiye kandi ndabifurize kuranirwa mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ego murakoze cyane, natwe turabashimiye kandi twongera tubaha n'ikaze ko n'ikindi gihe muzotwitura mudusaba ko ubufasha n'ubuhinga dushobora kuba tuzi ku ngwara zitandukanye, ko tuzobitaba kugira ngo dushobore gufasha abantu mu kwivura no mu kwikingira ingwara zitandukanye mbere n'igitigu kirimwo. Murakoze.